Mu mazina yanje nitwa Ntakarutimana Johashe, bakaba benshi banze ku izina rya Kimberegesi. Rero reka twisunge uwo murongo muri Bibiliya, Yesaya ku murongo igice ca 5 ku murongo wa mbere. Bisigura igiti c'umuzabibu. Twebwe turi amashami. Igiti naco ni Yesu Kristo. Muze kuhasoma, uriko aradukurikirana wese aze kuhasoma aya majambo hari ico yomufasha, kuko ijambo ry'Imana niyo ngaburo muri twebwe dushobora gutuma aho duciye hose dushobora kugirane kwicisha bugufi, tukamenya ikimuga kimugaye kushobora kucubaha kandi ukacubahiriza kandi ukagifasha mu buryo ufise bwose bushoboka, kikaba naco nyene kikabaho cishimye kikumva ko ari kimuga. Ikindi naho ca kabiri, mbega waruzi yuko ushobora kudasanga idayimoni nayo ibyara iyindi? Abana idayimoni irabyara iyindi. Uku abana b'Imana bagenda barabyara abandi, niko n'abadayimoni agenda arabyarana hagati yabo, bararondoka nabo nyene barakura, kandi uko bakura nabo nyene bagenda barakora ikibi. Ivyo base baba bagiye barabaraka nabo nyene bagenda baragirane barabikora. Wowe nawe usenga Imana, wubaha Imana, ukayubaha kandi ukanayubahisha, nayonye na wewe urabyara abana bawe bagakura bakagenda barama ivyamwa vyiza. Rero shatse kubwira abapapa n'abashaka baritegurira kuza kuba abapapa, nkongera nkabwira abamama n'abariko baritegurira kuba abamama. Muri kino gikorwa urashikeneye gusabwa ikintu kimwe cyo gutanga akarorero keza, gutanga impanuro ku bana bawe, kubigisha uburyo bazobaho, kubigisha uburyo aho bazogera hose ko bazotegerezwa kugirane gusenga. Si kurondera gusa ubuzima twarabufasha turirukana bwo nta munsi numwe. Nagiye kubibona igihe kimwe aho umwana w'umuntu ashobora kuzinduka aza kurondera ubuzima. Benshi baza kurondera ubuzima, nta muntu numwe ataronka ubuzima, ariko byose byama bibacika mu ntoki byose nk'umuyonga. Nta muntu numwe ndigera nduma ngo ndumugwiza tunga ku rwego rwo hejuru avuga ati je nararuhutse sinkirondera. Bose barinda bapfa nimbi zaratonze barondera, kandi bagapfa ubuzima bwabo butanahagaze neza, bagwaye ibigwara bitandukanye bidodomba. Bose bapfa twamatuva mu mubiri tugenda turagirane twidodomba. Abo nabo kuba maze kubonesha amaso yanje. Rero ico nsaba ku bantu papa b'abavyeyi, kuko igiti ciza bakirabira ku vyamwa cama. Yesu yarabaciriye umugani ko ivoka yama ivoka, itunda rikama itunda, itunda rimaze kuja kwama kwivoka, urumva ko ico giti kiba cagizene, kiba cahumanye. Rero akarorero keza abana bacu bakaturabirako, sivyo? Nyimba mu nzu bitameze neza, n'abana tuze twitege yuko nabo nyene bitazomera neza. Nyimba wowe mupapa w'umuvyeyi wihangana, umenye yuko n'abana bawe bazihangana. Muga mu gihe uzi yuko amwana we nawe utihangana, umenye yuko nawe utazogirane n'abana bawe batazihangana. Ari baba usanga umuntu yirirwa bararogana, barafatana nabi, bariba, barica. Ivyo biva kuki? Nukutamenya Imana, nukwiha ingingo wowe wumva ushaka. Benshi ubu batunzwe n'ibiyovyabwenge, batunzwe n'urumogi, inzoga, atanyoye ntamererwa neza. Ubu aho kugwira abantu b'abahanuzi bavuga ubutumwa bwiza, ubu ariko hagwira abantu bubaka ububare, hariko hagwira abantu bariko barazana inzoga zo ku bwoko bwo hejuru, ariko hagwira abantu bazana urumogi, amabusta, bariko bararondera n'ibindi bikomeye, ariko nta bariko barazana ubutumwa bwiza bwo kuzana abantu kuri Yesu Kristo nkuko ari umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Rero ikintu nsabye
nkuko iki kiganiro tuzokwama tugikurikirana buri munsi, uko bukeye uko bwije, aho umuntu wese aherereye, ndamwifurije kuroranirwa, ndamwifurije kumenya Imana mu buryo bw'impwemu, aho naho nta handi azobironkera, ni muri bwa buryo azoca bugufi akaja ku mavi agasenga agahamagara Imana yiwe, Imana ziko yamuremye imurinda ijoro n'umutaga. Abarozi ntibazoreka kuza canke abo bakugirira nabi ntibazoreka kuza, ariko ico nguhamagariye ja ku mavi, kujya gusenga cane uhamagaye Imana, Imana nayo izogutabara, izobagukiza bose ibarigite, usigare wewe ari wewe nyene ukomeye, nkuko yagiye yandikishiriza amateka Mose yamuhaye inkoni imwe, amuhaye inkoni imwe acaja kwa Farao ico yakoze yaramubonye ati none Mose wewe uje gukora iki ngaha? Mose aramubwira ati jewe nje gukorokora abanyisirayeli nkande, nuhoraho yagizene yantumye. Mose kubera yarazi ibintu byose yuko yamye abikora mu nguvu ziwe, aca araduka aramutseka. Mose ico yakoze yatoye ya nkoni yiwe ayishira hasi, icika inzoka. Icitse inzoka, Mose yaramutwenza amubwira, bambe Farao yaramutwenza amubwira ati ibyo ukoze ibyo nubusa imbere yiwanje, ariko ngomba nkwemeze nanje nkwereke mfise abapfumu 6, ndakwereke yuko turi kurakora ari utwana, jewe ari je ntwara. Farao niyemeye ko Mose aramubwira ati ibyo nubusa. Farao yagiye kuzana abapambe biwe, nabo bazana inkoni 6 zose bazikubita hasi, nabo zicika inzoka. Ariko mu gusenga kwa Mose no mu kwizera kwiwe, nta gifirifiti na kimwe arafise kiretse Imana nyene ijuru nyene kumurema. Ico yaciye akora ubushobozi bw'Imana, yaciye ya nkoni yiwe, ya nzoka yiwe yaciye ifata irarama zose, za nzoka zose kiraziribata, ikirazimira zose. Mose yarabo nyene yaravuze ati kwera Imana nsenga ni Imana nzima. Farao yaciye amutwenga, Farao ntiyemeye, Farao yameze nk'umukagwa muga ntiyemeye, yagumye avuga ati jewe n'ubundi nije ndi hejuru. Imana igerageza kumuteza ibyago byose bishoboka, ariko ntiyigeze acunya ngo yorohe. Rero n'abantu b'isi barageragezwa kubona ibitandukanye, ibibazo biriya na biriya, ariko ntibigera biyumvira ati reka duce bugufi tuve mu ibi byo kurogana canke kuteranya bariya na bariya, twegera Imana yacu dusenge, tugire urukundo nyago. Rero abo bantu bakinangananga bameze nka Farao, kandi abo ntibazova mw'isi, hariho abariko barabyinjiramwo batabizi, abo bazovayo baze kuri Yesu Kristo, kuko abo tunigana guhera kwino saha n'uno munota nitunigana n'abinyama n'amaraso, tunigana nabo mu mwuka, impwemu mbi ziza gutera umuntu aho aba ari wenyene atakibazo yifitiye, ugasanga agiye kurarika abandi ataca bahora.